turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahezegiwe cyane rwose. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana usoma mu cyete cya kabiri cya Petero igice cyaho cya mbere, turasoma umurongo wa 4. Aravuga ngo ivyo vyatumye aduha ibyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turakomeje igice cya gatatu cya cigwa cyacu kivuga ngo abantu batemererwa kunywa inzoga. Abantu batemererwa kunywa inzoga niyo teme yacu, cyangwa nicyo cigwa turiko turiga, abantu batemererwa kunywa inzoga. Twaravuze abantu batandukanye bemererwa kwanza kunywa, hariho video yatambutse twavuze abantu bemererwa kunywa, ariko kandi muri ama video nawe yatambutse ko tuvuga abantu batemererwa kunywa vino, batemererwa kunywa ibiboreza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twaravuze rero abantu batandukanye, biravuga ngo nibibereye abami, ewe Lemuweli, nibibereye abami kunywa ibiboreza, kunywa inzoga. Kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, ariko ku bana b'Imana ntabwo bibereye. Boravuga ngo byose ndabyemererwa, ariko si byose bingirira ikimazi. Byose ndabyemererwa, ariko ngo sinzaganzwa nabyo. Nubwo uvyemererwa, ariko nukwiriye kuganzwa nabyo. Nubwo uvyemererwa, ariko nta kimazi bifise mu buzima bwawe. Kubera ikimazi inzoga ikora mu buzima bw'umuntu nico mwemu yera yashatse kuza gukora mu buzima bwawe. Kuko umuntu yaborewe atakaza ubwenge, akaba ariyo imuganza. Imana yashatse mwemu yera nawe aze mu buzima bwawe kugira ngo abe ariwe aganza, abe ariwe ayobora, atumbereza ubuzima bwawe. Abiri tubwiye ngo dusangiye akameremere n'Imana. Hari ahantu twacitse, twaravuye mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Iryo borero ryazanywe mu isi no kwifuza ni iryahe? Ni igikorwa Adamu na Eva bakoze ubwo barenga ku itegeko Imana yari yabahaye. Hari ibintu byahise biba, bari babayeho neza, bari baguwe neza, nta rupfu, nta ndwara, nta byago, nta bibazo. Ariko kuva igihe barengeye itegeko Imana yari yababujije, bakarya ku giti Imana yari yababujije, ubuzima bwabo bwaciye butangira kwangirika. Si ubwabo gusa, ahubwo n'ubwacu twese. Kubera igihe Adamu yari ariho, burya nawe wari uriho. Wari hehe? Wari indani muri Adamu. Twese mu mubiri dukomoka kuri Adamu. Niyo mpamvu igikorwa Adamu yakoze natwe cyaratugizeho ingaruka. Niyo mpamvu n'igikorwa Yesu yakoze nacyo cyaratugizeho ingaruka. Rero biciye muri Kristo twaracitse, twaravuye muri iryo borero ryazanywe mu isi no kwifuza. Ubu turi abana b'Imana, dusangiye akameremere n'Imana. Imbwa ivyara imbwa, umuntu akavyara umuntu, Imana ikavyara Imana. Wavyawe n'Imana, urafise ubuzima bw'Imana muri wewe, urafise kubaho ubuzima buri difera n'ubuzima bw'abandi bantu. Niyo mpamvu Paulo yigeze gutangazwa n'abikorera, aravuga ngo muri mwebwe mbega ni harimo ishari, ni harimo ikono, ni harimo kuboregwa, ni harimo kudandahirwa, ni harimo ibintu bitandukanye. Aca kumeza arababwira ngo mbega ni muri ko muganzwa nabyo, ubwo ni muri ko mugenda nk'abantu. Abantu barafise ingene bagenda, ariko abana b'Imana ntabwo turi abantu. Oya, nimba waravutse ubugira kabiri ukakira Yesu, ntabwo uri umuntu, uri cyaremwe gishasha, uri umwana w'Imana, ufite ubuzima bw'Imana. Niwemerewe kubaho ubuzima nk'ubwo abandi bose bari kubaho, ahubwo ukwiriye kubaho ubuzima busa n'ubw'Imana iri kirabaho. Birivuga ngo twigana Imana mu Efeso 5:1, twigana Imana. Kubera iki twigana Imana? Niko yadufise ubuzima bw'Imana muri twebwe. Yohana 5:17, Yesu aravuga ngo data wo mwijuru arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Ngo kandi data wo mwijuru ngazakomeza gukora ibikorwa byinshi abikorera mu maso y'umwana, kugira ngo umwana nawe ace abikora. Yesu acakomeza avuga ngo ntacyo umwana ashobora kwigenera, ashobora gukora kiretse abonye Yesu ariko aragikora. Bavyeyi muri ko muranyumva, nukora ikintu ugayikorera mu maso y'umwana, umenye ko uzaba umutumye kugikora. Ashobora kugikora nabi kubera ari yagitangira, ariko petit à petit ko akomeza azagira
igihe nawe abikora neza. Burya Imana ivuga bikaba. Burya natwe abana b'Imana iyo kapasite turayifise, ubwo bushobozi turi nabwo turabyibitsemo bwo kuvuga ibintu bikaba. Niyo mpamvu ivuga ngo urupfu n'ubuzima biri mu bubasha bw'ururimi. Hari abantu bari kubaho nabi bibatanye n'amajambo bagiye bavuga. Ubuzima uri muno munsi buramatanye n'amajambo ababyeyi bavuze ku buzima bwawe, kandi ubuzima uri kurabaho uno munsi buramatanye n'amajambo wavuze muri kahise. Rero ukaba ukeneye kuba ubuzima bwiza muri kazoza, hindura uburyo waturamo, uburyo uvugamo, kubera amajambo yawe birivuga ngo azatuma utsinda, kandi amajambo yawe azatuma utsindwa. Ubushobozi burahari mu rurimi, nubwo benshi batarukoresha ngo bamenye valere n'ubushobozi biri mu rurimi. Imana iguha. Rero abana b'Imana dufise ubuzima bw'Imana. Imana igendera muri twebwe, Imana ikorera muri twebwe. Nitwemerewe kubaho ubuzima nk'ubwo abandi bose bari kubaho. Niyo mpamvu twavuze ngo ni bande Bibiliya itemerera ko banywa inzoga, itemerera ko bagenda nk'abandi bantu bose basanzwe. Imana ishimwe cyane. Twari tugeze ku gice cya 8. Twavuze igice cya 8 ni umuntu azi ko asangiye akameremere n'Imana. Ntabwo yemererwa gukora ku kintu kiboreza. Ukaba uzi ko usangiye akameremere n'Imana, ukaba uzi ko ubuzima ufise ari ubuzima bw'Imana, ntiwemerewe gukora ivyo abisi bakora. Warahezagiwe cyane. Akandi kantu ka 9 ni umuntu azi ko iwacu ari mu ijuru. Ukaba uzi ko iwacu atari hano mu isi, ariko ukaba uzi ko iwacu ari mu ijuru. Ntukwiriye guharanira kubaho ubuzima bw'abisi. Paul yarabivuze ngo ababitanda bagiramwo bose ibiboreza. Avuga ibintu bitandukanye mu Bigalatiya, acavuga ngo abantu bose babibamo babigenderamo ntibazabona, ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Ukaba ukeneye ubwami bw'Imana, ukaba ukeneye kuzabana n'Imana. Hari ubuzima utegerezwa kwirinda kubamo, hari ibintu utegerezwa kwirinda gukora abisi bariko barakora. Menya ngo wowe ntabwo uri uw'isi, Imana yarakwimuye. Birivuga ngo yatwicarikanye na Kristo ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Nubwo turi mu isi ariko ntabwo turi abisi, kugira ngo tugende nk'uko abisi bagenda. Ndumva nosenga ndangirije ahangaha. Abo nibo bantu Bibiliya itemerera ko bakwiriye kunywa ku bintu biboreza. Biravuze ngo nibibereye abami ewere muwere kunywa ibiboreza. Birivuga ngo Kristo yaduhinduye abami ndetse n'abaherezi. Turi abami kandi turi abaherezi. Ubuzima data yarafise nibwo buzima yaduhaye. Wiba umuja w'ikintu runaka, ubusambanyi cyangwa kwisambanya, wiba umuja w'inzoga n'itabi n'urumogi, wiba umuja w'irya ngeso mbi. Kubera iki? Ingeso mbi, gukora nabi ntabwo byangiza Imana, oya, ahubwo bizangiza ishusho yawe, bizangiza ubuzima bwawe. Kandi kibi nico cyatumye Imana ipunguza n'imyaka. Ubundi mu myaka yashira, inyuma ya Nowa abantu baramara imyaka amajana, barashobora kumara imyaka amajana 9. Umuntu wa mbere yabayeho imyaka amajana 969. Urumva ko yararambye, ariko uno munsi umuntu arambye ni 120-180, ariko yagira apunguka kubera umuntu yagiye arakora icyaha. Rero icyaha kirapunguza imyaka yo kubaho k'umuntu. Ukaba ukeneye kuramba, hari ibintu utegerezwa kwirinda. Imana iguha umugisha. Bari kurakurikirana kino cigwa, warahezagiwe cyane. Numva nurangiza ngusengera. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data ahegiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirahindura. Birambwiye ko wadusangije akameremere kawe Mwami Imana. Ubuzima waduhaye buratandukanye n'ubuzima bw'abantu. Ubuzima waduhaye n'ubuzima bwawe bwihariye Mwami Imana. Niyo mpamvu uyu mwene data musenge, umuhe kubaho ubuzima bwawe, umuhe kugendera mu buzima bwawe, uzana impinduka mu buzima bwe. Abari bafite inyota y'ibyisi, y'inzoga n'itabi n'urumogi ndetse n'ibindi bintu by'ingeso zo mu isi, ndabasengeye kugira ngo bahe inyota yo kuba mu ijambo ryawe, bahe inyota yo gusenga, bahe inyota yo kwihutira iby'ubwami bw'Imana. Abagwaye nibakire, ababoshe babohoke mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane. Wibuke kugira subscribe, wibuke kandi gupartager ino nyigisho ku bandi. Warahezagiwe cyane rwose.